mwaramutse turabashimira abantu benshi mukomeza kuza kino channel yacu mugakora subscribe no kuri muri abantu b'ingenzi muri abantu novuga kuri twebwe bingira akamaro niyo mpamvu tuma tubaha ibintu bitandukanye ibiganiro bitandukanye bijanye no kwiteza imbere bice mu buhinga bwa none nama ndababwira nti muri kano kanya nta yindi chaîne muzobibonako ukiri ngaha mu Burundi atari kuri IKAZI space. IKAZI space narababwiye ko ari nk'ishure ushobora kwigirako utuntu n'utundi kumenya utuntu dutandukanye wakwigiraho biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Uyu munsi rero tukaba tuvugana ikintu gikomeye cane wowe uriko uranyumviriza wewe uriko uraba iyi video wifuza kumenya canke wari wifuza kumenya n'amakuru kuri wowe wifuza kumenya kandi amakuru wumva ushaka kugirako ivyizigiro canke kumva ukeneye kuyamenya. Je rero ndaza kuvuga muri make ibijanye n'iyi nkuru. Iyi nkuru noyiha ijambo canke noyiha umutwe ivuga ngo mbega YouTube mu Burundi irahemba? YouTube mu Burundi irahemba? Reka mvuge ego. Uko navuga oya nzoba nibeshe. Ahantu benshi YouTube tuzi bahemba. Hari abantu twabonye tumaze kubona babigize novuga akazi. Ntituba turavuga amazina ariko ndabereka bamwe mu bo tumaze kubona canke tuzi canke tutongera turanabaza ariko twibaza yuko YouTube kuri bo ibafitiye akamaro kanini. Uyu munsi nimba wobona YouTube uyiriko ukayiraba ugascrollinga amavideo ukabona amavideo y'abantu ukigwa kuri YouTube ukarara kuri YouTube uraba amavideo y'abantu ntiwibaze yuko hari abandi bantu YouTube bayikoze nk'umurima baja kurimamo canke bahingamo hama bakayivyazamo umusaruro. YouTube irahemba mu Burundi. Ati rero kugira YouTube ihembe mu Burundi bigenda gute? Ikintu novuga nuko YouTube ihemba ikintu ca mbere citwa Ad Revenue. Ad Revenue n'amashusho canke novuga cyo twita AdSense n'amashusho canke n'ibintu YouTube icisha iwawe. Amafoto y'ivyamamare canke amavideo y'ivyamamare baba barisha abantu. Donc ayo ma AdSense yo bitwa Ad Revenue niyo aza kuza nk'amafaranga aciye kuri YouTube yawe. Ariko kugira ubone ayo mafaranga binyuze kuri ayo mashusho canke kuri ayo mavideo ugomba kuba uri muri YouTube Partner Program. YouTube Partner Program niyo ugomba kuba urimo. Mu gihe utarayijamwo ivyo ntibishobora gukunda. Ati rero kugira ube muri YouTube Partner Program bisaba iki? Kugira ube muri YouTube Partner Program bisaba kuba ufise abantu bagukurikirana bangana n'igihumbi. Donc 1000 subscribe ukaba umaze kurebwa kurabwa mu mwaka canke mu misi 365 ibi amasaha 4000 ico twita 4000 watch time hours. Igihe umaze kurabwa amasaha 300 kavuga imisi 365 ukamaze kuyirebwamwo n'amasaha 4000 ukaba ufise aba subscribe 1000 aho muri ico gihe washobora kuba umwe mu ba YouTuber Partner Program. Si ivyo gusa nuko umaze guheza ivyo ucu create twita account ya Google AdSense. Hagati ya YouTube nawe ubwawe hayo bitwa Google AdSense. Iyo Google AdSense niyo novuga YouTube ikwereka ko amafaranga kugira ubone amafaranga nuko ayo mafaranga aba aciye kuri Google AdSense. Rero igikorwa muri YouTube Partner Program iyo rero YouTube ishaka kuguhemba nuko ifata amashusho canke ibintu biza gukoreshwa mu kwamamazwa publicité ikacisha muri Google AdSense. Hama Google AdSense ikashira muri YouTube yiwawe. Rero no mu kuguhemba iguhemba yisunze kuri ibyo Google AdSense iba ikirakumwere iba ikiratanga ko raporo. Example ashobora kuba ayo publicité aza kuza muri banner hejuru muri bannière canke muri pre-roll ad canke muri mid roll
lori ad canke muri display ad, aho hose naho amatangazo bivana n'ingene aza kuza. Ico ni ikintu ca mbere YouTube ishobora kuguhembera. Hanyuma ukundi kuntu novuga two kubona amafaranga, reka mvuge urugero rwo kubona amafaranga. YouTube nimba kamvuga uku, ntabwo amavideo yose azana amafaranga kumwe. Oya, ntabwo amavideo yose uba wakoze azana amafaranga kumwe. Hari ico twita amavideo ushobora kuronka, ushobora gukora, hanyuma ayo mavideo yakoze akagira ico twita CPM, cost per mille. Bivuze ngo n'amavideo ushobora gukora akabonwa n'abantu 1000. Muri ico gihe aba arabwe n'abantu 1000, YouTube iragira ico twita recommandation. Ibi rero bivuze yuko urashobora guhabwa amafaranga biciye muri CPM. Ico ni ikindi kintu kindi YouTube ishobora gucikorerako. Biciye muri CPM urashobora kuronka amafaranga menshi kuko ubu bisaba ko abantu benshi bakunze igihangano canke produit yawe. Ica kabiri YouTube guhembera nico twita super chat canke super sticker, ibihembo by'abantu bakuraba. Ibi bikora ryari rero? Iyo ukora live streaming, abantu benshi banogira ama live streaming nk'ama eglise n'ibindi, abarebwa canke abaraba, dufate sinzi ko muraraba, muze murabe nko mu Burundi, je nkumva mu Burundi cane hariho nk'ama eglise canke hari nk'abandi bantu bakunda kugira ibiganiro nk'ama podcast canke ibindi biganiro, canke nawe urashobora gukora ikiganiro gisanzwe ugasanga wapininze nimero ya konte yawe canke rimikashi yawe canke kokashi yawe canke indi moyen de paiement yawe, ugasanga ni ikiganiro uriko uravuga canke ni ikintu uriko urakora, ugacuvuga ati abakeneye guterera mashobora guca kuri no nimero canke mashobora guca kuri nimero ya konte bikaba muri live. Muri live nkunda kwibona kuri live ya eglise yitwa Life Center, aho kuno bariko baravuga hageze mu gihe c'amaturo co gutanga amashikanwa, bapininga muri chat bakandika uburyo bwa payment, soit cash canke PayPal canke n'ubundi buryo. Ubwo buryo rero abantu bashobora kukuriha, mwumvise ko atari YouTube iza kukuriha, habwo abantu bonyine bashobora kukuriha, bakariha iyo video canke bakariha ico kintu washize muri chat, ati nimba ari uburyo bwo kubaka eglise, ugaca usanga arakurishe kuri rimikash canke kuri kokash canke ku bundi buryo bwa dollar biciye muri ya live uriko urakora. Okay, ubwo n'ubundi buryo bwa kabiri bwitwa super chat ubye super sticker. Ni ibihembo by'abantu, n'abantu bakurabira video yawe muri live, hama ukaca ugenda baraguha amafaranga sero n'ingene uriko urababwira ico gikorwa cawe uba washize kuri live. Murumva ko ubwo buryo turavuga bwa kabiri bwitwa super chat and bien super sticker, ni uburyo bushobora kuzana amafaranga byihuse, kuko n'amafaranga abantu bashobora kuguha ako kanya, n'amafaranga baguha ako kanya, ariko twavuze uburyo bwa mbere, uburyo bwitwa YouTube partner program, ni uburyo bwa mbere twavuze. Uburyo bwa kabiri bwitwa super chat or super sticker, ni uburyo abantu baba bariko bakora live streaming bashobora gupininga kuri chat, ibyo biba muri chat, muri ya chat bikira iri live, bagashobora gushira ni modo konte yabo, abantu bakariha directement ico gikorwa ariko barakora kandi bari live. Uburyo bwa gatatu rero bw'uko YouTube ishobora kuguhemba canke uburyo uhembwa kuri YouTube, ni uburyo bwitwa YouTube membership. Uburyo bwitwa YouTube membership ni nko kuba ico twita umunyamuryango canke ubunyamuryango bwa YouTube. Aha ico gihe nimba ufise abasubscribe 1000 kuduga hejuru, ushobora gukora ico twita YouTube membership, aho abareba abakuraba video zawe bashobora kwiyandikisha mu buryo bw'ubunyamuryango. Navuga ugakreya nk'ico twita nk'umuryango wiwawe wo kuri YouTube, aho ushobora kugira ico twita access to exclusive content. Ni uburyo ushobora kugira ama content yiwawe, ni uburyo ushobora ama content yawe ariko ntabonwe na bose, ahubwo ukagira ico twita choix y'abantu baza kukurabira ivyo bintu vy'iwawe.
aha rero bisiga yuko washobora kugira nka video zo kwigisha abantu, hama izo video ukaziha ababigenewe ko baziraba, hanyuma ushobora gufata kandi kuri abo bantu bakurabira cane ukabaha ico twita ama badge n'ama emoji. Aho rero numva abantu bashobora kuca avuga ati je ndi umu super fan kuri ino chaîne ya naka. Aha YouTube irafasha gukusanya amafaranga igabana canke novuga igabana n'abaririmbyi ari hagati ya 70% y'ivyo abaraba batanga. Uburyo bwa kane ni uburyo bwitwa YouTube Premium Revenue. YouTube Premium Revenue ni uburyo abantu bari muri YouTube Premium bashobora kuraba video ziwawe. Nimba hari abantu bari muri YouTube Premium bashobora kuza bagafata video yiwawe bakayiraba, bakaraba video yawe. Bakaraba video yawe bari muri YouTube Premium. Umva hariho abantu basanzwe n'abari muri YouTube Premium. Abantu muri YouTube Premium bariko baraba video ziwawe. Aho urumva ko YouTube irashobora kuguha amafaranga kubera abo bantu bashimye canke baravye video zawe. Uburyo bwa gatanu ni uburyo bwitwa brand sponsorship. Brand sponsorship ni uburyo novuga si YouTube ubutanga, ahubwo hari abantu hariko nigeze kubivugamo geruka ndiko mvuga uburyo twazibyazamo umusaruro imbuga ngurukana bumenyi. Hari uburyo amakampani ashobora kukurondera igihe ufise brand nini, igihe ufise icyo twita audience nini, hanyuma ayo makampani akashaka ko bacisha ibihangano canke bacisha ibyo bakoze muri chaîne yawe. Ico gihe abo bantu nyene nibo baca baza kuguhemba bakaguha amafaranga. Niyo byo yitwa brand sponsorship. Bagusponsorije baguha amafaranga yabo biciye kuri chaîne yawe ifise abantu benshi bayikurikirana. Aho urumva ni nko kwamamaza ugakoresha publicité. Urumva yuko iyo byose ni ibintu ushobora kuguhemba biciye kuri YouTube. Ikindi novuga ca nyuma ni citwa affiliate marketing. Affiliate marketing ni nko kwamamaza rero nyene kwamamaza. Aha bikora ryari rero. Aha ni cagihe novuga ushobora gufata nk'ikintu ufite ukavuga video yo kwigisha abantu, ariko ugasanga ukeneye ko produit y'umuntu canke ahantu runaka site runaka uyamamaza, ugafata muri ya video uriko urakora ugaca uvuga ati raba mushobora aba bantu kubandikira ibi nibi genre bigaca bikorohera kugira kwamamaza wa muntu canke ya societe canke hahantu. Ivyo nivyo bitwa rero affiliate marketing. Ibi vyose ni ibintu navuze bitandatu, ni ibintu bishobora kuguhemba biciye muri YouTube. Ngo ndababwira mukomeze muraba ngaha ibi ama video dugira mugiya subscribe. Ndazi yuko iyi chaîne ari chaîne nziza cyane ushobora gukora ibiganiro vyiza kandi biryoshe cyane. Murakoze.